Bakunzi ba JCTV, iki ni cya kiganiro Urwaruka Mwiterambere, ni kiganiro kidushikiriza imigambi y'iterambere urwaruka rutandukanye ruriko rurakora muri kino gihugu cyacu. Uno munsi rero twagendeye umworozi kijambere asanzwe yororera ibitungwa byiwe by'inkoko aho bita kukanga. Uwo mworozi nawe suwundi n'umushinga NAHAYO Rénovat. Mukanya turamubereka abidondora. Izina ni NAHAYO Rénovat, abasanzwe ndi umworozi w'inkoko n'ibindi bitungwa bitandukanye, ariko cyane abantu benshi bamenyereye muri ibi nyene bijanye n'ubworozi bw'inkoko nko mabwurenga. Korora nabitanguye kera, nabitanguye mu mwaka wa 2019 hafi 2020. Hanyuma byaje uko aribyo nize ku ishuri, nkabona neza yuko umubiri w'igitungwa ari ingabo ikenewe, abantu benshi bashobora kuba bakeneye, nkavuga ati reka nanje ngire ico nerereye ibijanye no kuzigwiza. Navyize hanze ni mu gihugu ca Iran, niho nize ibijanye n'ubworozi bw'ibitungwa bitandukanye, ariko maze kuza ngaha ndakora cyane mu bintu bijanye n'inkoko. Umusaruro ndawuronka kuko maze kubona inkoko ipima ku munzani igapima ibiro hafi 3 mu minsi 60, uwo musaruro washemeye. Kuvuga yuko aha nkiyi murabonye yuko ipima ibiro 2 n'amajana 185, kuvuga ni hafi ibiro 2 n'inusu. Aha ni mu kiringo nyine c'iyo minsi 59 60 uko ikirejo. Hanyuma akaba ari inkoko maze kuyibaga ishobora gupima ikiro kimwe n'amajana 8 amajana 750.